Yes, reka ndabaramutse ndabipfuriza ibihe vyiza aho muri hose, ndabaramutse ndabipfuriza kuroneka mu kazi kanyu ka misi yose. Kuri microphone nondi umenyereye ni Guy Bienfait Customs, aho turi kuri MPR TV, nose tubazaniye amakuru mashasha, amakuru twavuga ariko aravugwa mwaka kanya, ni inkuru ya Mr Champagne. Kuba tagira subscribe, onzirega subscribe, hama uzogomba kwame ubona ibiganiro vyacu vya misi yose. Inkuru twa turabazaniye Mr Champagne ariko avugwa cyane mwaka kanya. Mr Champagne kuri live yashoye kugira kuri Facebook, yashoye kuvuga ati hari abantu sero y'amakartier babamwe badashigikira umuziki w'u Burundi. Anavuga ati nkajya amakartier muvuga yo mu biti za Kenindo, Kibenga, Gasikebuye, Rohero ngo ntibakunda umuziki w'u Burundi, ngo bikundira bo ngo imiziki yo hanze. Yavuze n'amakartier amwe ashigikira umuziki w'u Burundi, aravuga nka Bwiza, Buyenzi, Kamenge, Kinama. Uwo yavuga ati mu masite niho bakunda umuziki w'u Burundi bakawushigikira. Akavuga ati abo bantu bo mu giti baza mu maconcert yaba DJ, tufate nka DJ Pole yateguye nka concert akazana aba DJ, n'abandi baza ngo kubwo umuziki w'u Burundi baza kubera bazi yuko aba DJ bavuza indirimbo zo mu mahanga, bavuza indirimbo zo hanze. Avuga ati dukeneye kubona impinduka, nabo bavuga bo mu giti badushigikire, bazi kuza baradushikira mu maconcert. Aravuga ati nk'ubu uteguye concert uzosanga haje abana bo mwisite gusa za Kanyosha, Bwiza, Buyenzi, Kamenge. Aravuga ati kugira umuziki wundi utere imbere nuko twoshigikirana twese, nabo bo mu Kibabi, nabo mu giti bakashigikira umuziki w'u Burundi. Kati wakanya gatoyi mukurikirana iyo live ya Mr Champagne, amatugaruke tubasezera. Kia, ndako analalamika jua Sativesha wakimbia, John anakuwa stari mkubwa. Nikaona kama nani Idrisa alifanya, niliona kwa Idrisa Simbizi anafanya siyui kama interview kama ni vitu gani batoto bambuiba Kanyosha, asema anafanya maandamano Satibi Aisha bakimbia. Utasikia? Donc Satibi source yake ni kule Kanyosha, mais anakimbia watoto ya Kanyosha. Si kama unanifuata bien. Kila mtu anaona source mzizi kwenye unatokea. Il faut savoir comment kuleta ambiance ile fast kulitoka, kuleta ambiance ile source. Pabakie mzizi yako pale. Ndio source na kwa unaweza unafanya par exemple concert, unaona quartier yako ndio inajaa wengi. Sasa wale watoto wa Kibabi sema mnasemaga watoto kabisa, wale mnasemaga wale mnasema hapa ndio watoto show, wale watoto ya Kibabi sema kutoka ma Kigobe sio ma Kinendo mawapi. Era wale tunabaona ndo kwa vitu vya DJ. Au tabaona ma concert ya basanii. Okay, mwashoye kumva ivyo Mr Champagne ashoye gushikiriza, mwabikurikiranye. Nawe urashobora kugira commentaire ukatubwira eske wewe uravye ko umuziki w'u Burundi umeze, eske ubona Champagne ntiyavuze ari byo canke yibeshe. Gira muri commentaire ucugana share kugira ikiganiro gishobore gushikira abandi benshi. Bye bye.